Uko namwibaza siko namusanze kandi nubundi buri munsi yo mbyutse sindamusanga kwa kundi nari ndamuzi kuko nari mbona nyene okay numugabo arankunda kwa ariko uko iminsi igenda ndatinya cyane Imana iri muri we ejo yari yagiye ahantu nyene ndafata umwanya ndiko ndamwumva ndavuga ati Mana vraiment warampaye kimwe nagusaba kuko narashaka umugabo azombera umwigisha mu bintu bimwe n'ibindi atari ko arinze kuvuga cyangwa arinde kugira iki nyene urumva hariho nyene utuntu twishimba naye karanyigishamwe cyaranezereza vraiment ejo mwijoro rero kuko nakubwiye nk'ijoro nakubwiye shiri kumbwira utuntu twinshi nukibuka gatete ejo mwijoro sindi ibintu yaragize cyadavuga ati nyene ndakimva cyasanga kari ibintu byo kuza ndakubwirika nimbire sisa ndageta kuvuga ko iri mutabanyo baraho oyaye niko yambwiye ako ndakibuka ko akora kibutse icyo kibazo ntucishura sivyo vyoshika uwo vyakira gute uramutse umenye ko wa munsi ntarara muhira nari nararanye muri hotel n'umukobwa idemo baby muri hotel woma impamvu zirenga imwe zemeza ko Imana niyo yatuzigama arije mugore wawe mu busaza impamvu zirenga moja impamvu ya mbere This is Flash TV. We shine to progress. Turi kumwe na Fresh Shop mu bintu biri freshi hano murahasanga imvutano z'akatarabone kutosanga ahandi hantu na hamwe n'udupira twazo murahasanga kandi ibitambara byiza by'amakositimu amakarite yose amatisi sate y'ubwoko bwose n'izindi nyinshi zitandukanye zo gushonamwa amakanzu n'iyindi mideri mwipfuza ino Fresh Shop muyisanga kuri Avenue de la Mission ni galeri nshasha yitwa 2 Stars Shop Mall ifatanye no kwa kimwe mu bibanza musanzwe muzi cyane mu gisagara hagati ca Bujumbura nimero mwobatora ko ni 61 ubusa 2 93 abantu mwese mufise imanza wewe wipfuza kubegwa mu bibanza by'iteka bitandukanye niko kajyo keza ko kwitura ino nzu y'igitangaza kugira ibigufashemo. This is Fresh Shop, we shine to progress. Hola my people, ndabaramukije abakunzi ba Fresh TV, nitwa Norasque ntara gatandatu. None ni oya si uyivuga gerageza twumve waravugiye wewe avuga ati numbe kumva ari ka representing ako we introduction ntorora aba solution cup ntaraba hola my people turabaramukije nitwa Norasque ntara gatandatu Norasque solution man of God I'm new creation I'm son of God I'm unstoppable boy and menshi ariko kandi nkuko mubibona turi kuri Fresh TV wagwa n'amaboko hejuru abemira kino televiziyo irenze babandi bari batubaniye ngo natuzoshika no munsi nibasigaye baturondera babandi baravuze ngo diko ntacamaze no munsi ntibashika hano hamwe batamfise ariko inyuma kamera inzira ya bose diko nyuma kamera numwe nyene wampeta basenga avuga ati bose Imana bahezagire baramoza yitwa Fridore ariko kandi mu rundi ruhande turi kumwe na Maître mu rukundo cyangwa washoye kumwita Doctor of love ngo bisanzwe hari Prince Queen kamera nindi Prince Mamla nuko rero okay solution twagusuje micro ni kabisa ramba tije micro mwari mwana yema ibari cyo n'umugabo wawe hola my people yo je navyo shobora hola my people ni Fanny La Vie, Mamla. I'm a blessed woman. I'm a solution woman. Madame Kezimana. Nayandi Meshe. Nzira bose.
nako garagiye amesoja abana nini muri babiri inzira ya bose vaccine inzira ya bose descent okay ko nkazi unanje nabaye inzira ya bose oya umukinyi wa filime wose tumumenyera imbere yawe idere ko bi mushasha mwamenye muri no minsi no mwino minsi no Asta oya asta kamazi minsi Kako iki asta namambona ngo ikinege bisiguri kumbura dukurikira urabibona cyane mobeta wa Burundi yema nabona ubwo sije nabyanditse no yavyandika Afidore arakunda kubyandika nawe urakunda kubyandika mbona tutazirana twiwe ariko ndiko ramwegera cyane asta attention diko n'umwana mwiza reka umwana mwiza reka yegera uwundi mwana abana begerana ariko fana arabizi je nyene yuko ndi n'umwana mwiza usanzwe unegera n'abantu ukababwira so ni nyuma y'igihe kinini kabisa turi mu runo rugo tumeze neza runo rugo Imana narohe n'umugisha amen tujya ku misigati twiyo twateye urugo tuyita imiseke abayita ibikajo yatwe bayita imiseke atwakiriye tunywa n'akayi kaba kagiye kameze neza kanye ninde yagateguye ko numvise umukozi ngo aragwaye utambwiye kari jewe she to nje nta kimwe nateguye rero wabiteguye mugapa n'icyayi nije nateguye icyayi je nta kimwe nateguye wateguye ibindi okay cyagitegura neza kanagitanga neza sa caturyohe aragitanga nyene aronzi ngo bimeze gute cyakuryohera jeki iceki barabizi ninda tabizi mu gihugu ntajya kimenyera sinjya kimenyera nagose rero navuga uburyo abonda ndabihindura birungo nakoresha umunsi byo nkoresheje byo nkoresha igajomba sinjya kimenyera ntajya kimenyera naruguwe neza mwaro naruguwe ngo bwa mbere nabonye twenga nkabona n'amafosete araje amafosete ubundi nayo nayanye nyino bamwe bavuga nayo ndacenga nkayerekana Isaiah kabisa it's a blessing ni umunezero kwa hano hantu nkuko mwamaze kubibona ni bimwe mu bibanza byiza kwari bwo bwa mbere nje hano hantu mwarahinduriwe stati karibu cyane wari waduhebye hari kirere ciza amen kirere cy'abantu basenga yo kirere c'urukundo manishim tovrova kagwivanga mwe numva yuko abakomeje kuba matavya amavuta ni umunezero mwinshi kubabona nyuma y'igishyi byagiye biravugwa n'ibindi bitandukanye ati ana solution kapaba n'amezi abiri muza kubona bakiri kumwe abirararenga Ndiko tukwiza tata ahubwo muba muvyakira gute nk'umuntu abavuga ati bano bantu n'indwi zitatu niziza guhera ariko bakaba babona murambanye rega murarambanye jewe numva nanje no bivuga hari igihe urabishije amaso hari ibintu umuntu ushivuga ati sha ivyo bintu ntaho bizoshika kubera ko umuntu afise ko araba kandi tuwe ntigera tujije abantu kubera natwe ari igihe tubona ibintu natwe tukavuga mu bande tiko abo nyene nivyo nibiki kweli diko nyene na kirkini na igreki yaba ntaho bazoshika diko turamuzi ariko ugasanga uwo duko muri ko muravuga afise ivyo yahisemwo canke yarahindutse rero twege uzinara problem kandi mwibuke ko mutararamutsa abantu twabaramukije hola niko baramutsa hello no wabaramukije abantu nukuja nyene niko ndaje imisigati babona niko ndamubyaye ibindi nibiki bari ivyo nyene okay sa nenda yibukije warutwe bukije ndumufasha mwe acange we ntiwabaramukije baramukije yambu neze we niwe yitwa Fanny Lavine uhora we bakabizo ndazi ko gufuhira ariko no bizu ufuhira Fanny wo ucupa Mane ari mu bantu narabivuze ejo Fanny Lavine ari mu bagore bakundwa n'abagabo benshi mu Burundi ete niko ahubwo arashobora kuba ari n'uwa mbere bizigore neza muri abo bagabo bose agaca barenga atari nuko basumbye ibiro byinshi atari niki Imana yavuze ati bashobora kuba basumbye agatwe gategura kabisa nateguye ariko n'Imana yabishizemo ikiganza agaca hitamwo wewe akavuga ngo niwe mpisemo gusa Jesse Msina si babahungu sitwatwa aya Fanny kujya twinjire mu kiganiro neza cyane kuko hari ahantu mutarankubita neza iri jambo ry'urukundo wo mubwira muri no mwanya mbere yuko tunabanga ikamushika kuwe mushaha
ndakubwira iki mbwira ndakubwira ko namaye yose naramubwiye misi yose nabangiye kubwira rero ngo umbwire amajambo uruhoye. Okay. Nakunda gusumba uko ifi ikunda amazi. Nico gituma ishaka guhora ndi impande yawe. Ndagusomeshe. Ibyo bintu washyize ku muntu. Ubona yuko ndi bitukura toka. Ibyo si bimwe bitukura. Ntacu. Mwese ko akubwiye. Yavuze ati urufi rukunda amazi. Ndamukunda gusumba uko ifi ikunda amazi. Nico gituma nshaka ko kumufasha be. Uyu mwana agicisha umunezero. Wari uyu mwana Igere gihari mumbabarira ino mibu ntigumenya. Basi munyihangana n'umwana Ubitubwiye. mu kanya kitari kandi nije nayiye. twatwibereye mu bintu by'akazi ubu tuzanga mu by'amapenzi. Iby'amapenzi dusanzwe dukundana bya nyabyo. Ariko kandi dusanzwe tunakaze mu bintu byo gukunda. Okay. Umusaza mu minsi novuga mu maranye wari umuzi ako kera wari umuzi nk'umumenyesha amakuru mbese n'amakuru kugeze ko buri n'umufana wiwe hasi hejuru no munsi muri kumwe umuzi gusumba kundi muntu wese yoba muzi. Yego. Ni kihe kindi kintu wasanze kuri Lavine uwo yagira isi ishobora kubita naza ariko atekeye nk'ingabire cyangwa ubutunzi budasanzwe muri Fanny Na afite urukundo rwinshi kandi n'umunyamwete. Yego. Numukozi. Ndumukozi. Bihagera premier warampaye agashimwe k'abakozi. Kandi nyene itariki imwe kwa gatanu niyo akagwa. Nta munsi si wa munsi natahana imisoso abantu bose bakumirwa bati none yanga umuhungagimuriye. Si wa munsi nawe wumiko. Sanda byibutse warakoze. Kandi imbere yuko umuntu abana n'umuntu hari ibintu byinshi abamwibaza ko rimwe agashiramwe n'ibishobisho. Uko wiyumvira no musore je ndacamwita umusore. Ega je umusore n'ubundi. None ntumbo ishinde umusore. Hari inkumi none no drogi kavuga tora umutaka. Aya makwitera mwe ngo umugabo wanje. Ndi umugabo ariko ndi umugabo w'umusore. Okay. Uko wamwibaza niko wamusanze. Uko namwibaza siko namusanze. Siko namusanze kandi nubundi buri munsi mbyutse sindamusanga kwa kundi nari ndamuzi. Kuko nari mbona nyene okay numugabo. Okay. Arankunda kwa ariko uko iminsi igenda ndatinya cyane Imana iri muri we. Numutipa asenga ariko atavyerekana. Numutipa ko Imana ariko atabigaragaza kuko kutabigaragaza. Biteye ubwoba. Byo kurapa byo ngaho bisanzwe. Jewe naje nzi nzoza ndamusengera je baba pastor barazi yo. Nungere ko bari bakuvyura we. Usanga bicaye. Mwakubwira tusenga. Amusanze ibintu byo gusenga biri mu ibindi bintu byose ko mpara niyemera ntigenda kaze. Ibyo se nkunda kubivuga kubera ko umwe wese. Woshobora kubona aho umuntu yakoreye icyaha ntushobora kubona aho umuntu yasengeye. Donc ibyo gusenga ni socre umwe wese abazineye n'Imana yiwe. Ariko aho ngeja ndagerageza ko. Nukuri uburyo abanyemwe n'Imana bintangaza umunsi ku wundi. Ku buryo ni ejo nambatara ejo niho nyene ejo waravuye ngaha okay. Ejo yari yagiye ahantu nyene ndafata umwanya ndiko ndamwumva ndavuga ati mana vraiment warampaye kimwe nagusaba kuko narashaka umugabo azombera umwigisha mu bintu bimwe n'ibindi atari ko arinze kuvuga cyangwa arinde kugira iki nyene urumva hariho nyene utuntu twishimba naye karanyigishamwe atarinze kuvuga atarinze wefiko ndanira iyo ngodo muhungu umugore ntiyovuga ibintu nk'ivyo sindamuha amafaranga kandi ko ndifata nabi vre wefiko toka bete ko turi mu kiganiro kandi nyene ngo ni kwimwe kwa gatano nte wanamuhaye agashimwe nk'umukozi ari gukorera neza ku narasumye mu narasumye ni misese nta musuma oya ujye umunsi naho narasumye gose none uguze ukuguru kwinka ntubusumye Lavine akunda akabenzi none Lavine akunda akabenzi kwa ukuguru kw'ikintu kwimena ntaje ariko rimwe nikutse anacho ndumva wari wabikoze uri kuravuga uburyo umunsi ku munsi ahubwo ugenda umutanga ambere umwigisha cyane ambere umwigisha cyane mu buryo bwinshi butandukanye mu buryo bwose yana papa ashima thank you kaka cyarumva amaso ziko abantu bamubona kumwe bavuga ati abantu bakubona ukuntu bakibaza ko nk'amakeya nkayo menga ntayo woshobora bakibaza ko menga ntabwo ushobora kunezereza Lavine kuri urwo rugero cyaranezereza vraiment ejo mu ijoro ejo mwijoro ribuka ukuntu nakubwiye nk'ijoro nakubwiye shiri kumbwira utuntu twinshi nukibuka gatete ejo mwijoro sindi ibintu yaragize cyadavuga ati
nyene nca ndakimva cisanga kai ibintu byo kuza ndakubwirika niyumvire si sawa sisa ndageta bakobwa kwiri mutabanye barahomvye oyaye nikwambye ako ndakibuka ko akora kibutse apana kuvuga ngo abagize ibintu bya danje cyangwa iki nyene aba nyene ndiko ndamubonamwo imana to amutipe ari na romantique bikaze kabisa ega mane kutaba romantique Fani jembo mbona ko kunezera ego ni wo muhenda uko wiboneye muhungu ndofa kumuhenda ndofa kumuhenda sindakubesha aragoye ariko uramushobora byose ukabishobora yani mutota kandi ubu kurambesha oya ikintu cyambere nabanje gukora nabanje kwanza kumusengera kubera nama ndabivuga Fani na Vino yabizi ko yari mu bantu muri industry baba bafise baboneka ko bafise amafaranga wanashima Imana ishimwe ko yarose ayo twita amafaranga imbere yanje donc kurondera umuntu agusumbya amafaranga watakintu ufise umva ni kutaza kuronkira umunezerezamo biba bigoye hari ahantu yambwiye ati dusohokere dandi sindi buhashobora benageze ndakubwira oya nta muso bwati nene umeze gute tuvugane mambo vipi musi cyo tugenda muri system ya jara it's for ne nazo ngo tuje je sindano wari wavuze na cenda usanga wamubwiye ngo muje kumutora nacenda hanyuberanye ntera ngenda kumutara nakunda ariko oya nyagihe urumva je buryo ko ntibwari bwinshi kubera nakiriga den twage oya cyane twari babiri nakiriga den ho twari benshi ariko kiyagiye nta mafaranga ne bwaronka yo gushobora gusohokana umuntu w'umugore naho ni umugore mungu uzi ukaza kurya 20000 ntufise 20000 gusa ufise na 10000 aca taha voilà oya ahubwo wikingiye neza ubu ufise nka karande ufise nka kahande okay ufise nka kahande rero urumva Imana rikira bikora nabisengeye hama iranyishura mu byukuri nayo nkeneye umugore nka Fanny na Vino nayo nkeneye umugore nka Fanny na Vino kandi apana kuvyo abantu babonesha amaso kubindi mwebwe mubona kubera ko ivyo abantu babonesha amaso nivyo nami ndavuga sinzi umuntu yambwiye ngo wewe shangwe waratomboye kweri ngo arongoye umugore afise amafaranga monami ivyo nanduga mbere nibaza ngo Fanny na Vino afise amafaranga kandi namye ndabivuga iminsi yose mvuga nti nzorongera amafaranga afise ntazomfasha kuri mariage amafashion niyo nyene abayambara ari muhi mugubu hari n'igihe abara wari yabigizemo uruhara n'ibindi muhungu uri umugabo uzoka muri umugabo urumva witeze ngo ugomba utwara umuntu kubera ko ivyo wumvise ngafise canke abiwabo canke ibiki uzobuteswa rero nivyo niko navuga donc nari numva nkeneye umugore abantu iyo uvuze ngo nayo nkeneye umugore bacavuga ngo ari ukeneye umugore afise amafaranga ntayo afise kumbure ko wibaza ngo afise miliyoni ijana afise 50 hama maze gutagura projet ntabwo projet ya mariage ni mugenzi nzara none donc ucuvuga ati okay ivyo nayo nkeneye rero sinari nkeneye ibisumbi by'abantu bibaza hage nawe ntukeneye umugore gusa ukeneye igisumba umugore sumba umugore se wogikora kuri ino ico rero mfise wigisumba umugore ari mfise donc abari umugore arimo ibintu byawe byose arimo mama wawe arimo petite sœur arimo grande sœur arimo cousine arimo everything umujama nk'witwashiye kugira ama blague y'abajama mbonye yuko ivy'ubushiri uwo munsi vyanse twariko turumvikana bane okay basi ivyo vyanse je nawe dusanzwe turabagenzi tuvuga ni ivy'abajama hamwe ivy'urukundo n'ivyagaruka biraza gaca mu kintu urubuga tujya muri sanse y'ubujama wewe VP VP bebe fresh bamubonye desane bana biba biryoshe kuganiriza abantu bari muri domaine yawe kuko nabo nyine hari n'ibyo baza bagenda bikorera genda kibazo yumvise waje mugaguma yishura ibintu by'ibe kuguma namwishyuye umuhungu ahubwo nta bibazo afite naco tutandukanye genda kwinda ukerekana kwishyure ofete ku bantu bari bibaza yuko tutazorambana kandi mwishyure sivyo yabajije naho byahere imbere naho nyene yari yabivuze ofete tuzorambana nabuzukuruza kandi turakundana nasi ibintu vya profis ibintu bya porepore twakunda igihe kirekire tutarabivuga kugira twe nyine twemezanye ko dukundana okay ntumaraye sindaguharaye uri ready tubitangaze ego tubivuge turavuga ko twakundanye twaragize mariage abantu barayibonye pasteur yaraduhezegiye na wewe n'umunsi washitse wabonye kaga kaju kahari ndakiye niho twari nawe urya munsi niho waruri donc si ibintu byo kugira ngo twemeze abantu kandi Imana ishimwe yuko ari couple imwe yaze mu gihugu cy'u Burundi no selma kubera twebwe ariko no kugira izindi ngo zishoye kubakika ntiduhari kugira twenye twubake ariko duhari kugira ngo tubere abandi akarorero yego for your solution solution fearless generation
muri byinshi muri ko murakora uno munsi nk'akazi harimwo amaplanke kabisa ya plank nanga nubu babona gutya mu kanya murakajye kubise muri menshi novuga ngo abantu basigaranye mu mutima batazobibagirwa wazanye vandira kumurushe muri kiganiro ndaba abo turiko turakorana mba ndiko ndaraba muri kamera na telefone okay iyo benshi basigaranye mu mutima ntasikora gizo she's my sister no urabivyo urahaba ndi mu bambere bona musugana so uravuga ngo mu abantu benshi batazibagirwa nibaza ko harimwo iyabaye harimwo umuduga ndashaka kumenya Ravine wakiriye gute guhabwa umuduga nyuma y'amasaha atari menshi icyo kibazo ntucishura sibyo yababaye nabibonye babaye ko ndagarukanye cyako ntabishura babaye ko ndagarukanye ijya sene wavyakiriye gute gusa twari twabyita ngo kurika none rwagiye turi abana umuntu ukabwira nkuko mengura moyo gaca wongera ukamwaka wavyakiriye gute muri byinshi byabaye ijya sene nanje yaranwengeje baje wandikira icyamba baje nuko yandetse mbanza kuvuga ngo ndashimiye ndavuga ubujambo bwinshi ibasi yo basi bigenyureke sindabivuga agacagirako mugana ndetse ndabanza ndavuga ndikora mu gahogo ndavuga ibidakenewe erererere yo yarambabaje ariko nzokobera ruko uyimpaye mu bisanzwe imodoka shiri n'ubuno yigo yime none sindashaka gushura kuguriyo wewe inzi ufise mu ndoto ijya nyine wowe wamumbwira kugwaye ntayirose kandi ndabonye ko byamutushije mano nziko mbonye kwega bafite isiya muri film mbonye azana iyindi image kwa ndabona yuko bimukoze afite ikintu kimwe n'ikindi cyamabaje igituma irya prank yambabaje yavyutse mu gatondo kare n'umuntu ari imisi yose ndamuvyura nje ndamukoma imisi yose ubwo munsi niwe yavyutse kare mu gatondo ikibabaje n'imvura iri kirago urazi mu gatondo imvura iri kirago umuntu agaca agenda avuze ati umuhungu agiye imanamba ngiye kwidira imvura iri kirago arinde ngo yareka ngiye kwidira nsa iyo muhungu yareka nambwiye man jewe ejo uzozinduke ndafite akantu ngomba gukora acaza ateba burya nawe yobije kugenda kumurondera haba akagira n'amatara muri iyo mvura nyene acaragenda rero mu mvura sawa ntacaragiye ari kwidira hagiye nyene ndiko ndanywa icyayi nza numva arampamagaye wumva icambere yanjye none shije n'itiro ryoshe ama n'icyayi akinkuye mu kanwa no mu gitondo ukimukeneye subireyo nene ari mu mvura ubu imvura irikira we video imvura turorera inoze acankura n'icyayi imbere akaca nzana vraiment kubini shabe wowe ofite igituma je nkora prank icambere ni kugira nigishe abantu nari guhava ndakikubaza kuko ucugenda hagucishuranye na bintu hari abantu bataratabura ibintu murimo bamwe bakanavuga ati ino couple n'abakiriso ni couple isenga tubino bintu bariko barakora ko menga ni nko kubiba ikinyoma kuko menga nagakino abakarimo bo babazi ibyo bari mu mugabe imbere y'abantu bikaboneka nk'ikinyoma mubona yuko bishobora no kubacafuza nk'abantu basenga ukamenga muri ko murabiba ikinyoma mu bantu afite nayo ngoma nishirire ngaho nyene mu gihugu cacu niho honyene hari abantu benshi bitwa ko bakitijwe ariko amanyanga yiriko arahabera hasumba ari mu bindi bihugu abantu bavuga ko badakitijwe ivyo rero je mbagomba kwerekana ntabwo mba ngomba guprova ngo abantu ngibiki icambere abari kinyoma nivyo ariko kubera ko jo umufasha wanje ndamuzi ndazi ama reaction yiwe ndazi hageza gushavura uribuka ko akarona kubwi nsanze washitse ntimana utambwiye kutambiye tumugirira akantu yo gutekera karete nuko atari akarete donc je mbagomba nerekane kwenda ndagerageza kwiraho ngeza kumenya ndamuzi aho umuntu ageza kumenya uri ndamuzi mbagomba kwerekana ni gute umuntu yogera reaction mu gihe hamushikira ikintu kirenze ni gute utoca usara nka kiya gihe ca dufate nk'ama prank mpora nkora menshi hari nk'iyo nakoze nateye umukobwa inda namuzanye ngaho umukobwa namuteye inda nagomba kwerekana ni gute umuntu umugore mu gihe wumvise ko umugabo wawe kuzi ikintu kiri bizarre ikintu kumva gutera umuntu inda wasohotse mu rugo n'ikintu kibi cyane ufise urugo n'ubuhimbiri ubwa ariko abagore benshi baca bahomba ingo zabo kubera ko badashoboye kuresista ico kintu
ariko numva umugore w'ubwenge Imana ishimwe ko arivyo yagize yampa bitandukanye nabyo sinari kubiposta kubera ko iyo ucuva mu rugo bati je ndaruhevye nakari umugabo w'imaraya none nyimba umuntu yari mubi nawe ugaca umusiga ari mubi umufashije iki numva ikirenze ariko umuntu ari mubi ugacufa umufasha ukamuba hafi donc Imana ishimwe rero yuko ubu mbanze ama reaction yiwe kandi shiyo kugira prank ikintu hari ganda muganiriza abace nk'igihe kirekire nake muganirije nkoze nti nkubu rero yanshikiye ikigashashe wewe wocu bifata gute nkumva kubera ari gihe nofye nakaza numva n'umutwe akawumena ibintu biragoye ishavu rikamufata agomba rawujaje kandi ikindi naco prank si bintabazi donc antiko murabibona yuko na we nta nizabazi kabisa yabigwa mwuko ni nkuko wetu ari kugupranking uzi nguje duhurire ngaha twatwinyegeza twatugutega kamera tukumva imyidogo yawe tubano bantu je bangaye ko banesheje akazi hama ukiri kuri doga hariba ni prank nayiko ndakumva ngomba kumva ni gute umuntu yifata muri situation itari sawa rero umuntu adakura mu nyigisho arakwiye kugenda mu pastor akamusengera akamubwira ati urakwiye kubona ivyiza mu bibi kubera abandi babona ibibi mu vyiza kumbe haba hariho message behind bagomba kwerekana mu kibi nta message nta tiza kirimo hage no muciza ushaka kuronderamo ibi bintu bibura bana ko kino kiganura ari ciza twagerageje kuvuga ibintu byose ari sawa turi open ntihaza kubura umuntu avuga ati abo barishima bagomze kutwereka yuko bagomze kutwereka yuko bagomze kuvuga ibi bagomze kugira ibintu kutwiyemerako ikintu cyari ciza twagoze ibishoboka byose ayo ma commentaire ntashoboye kubura rero prank ni ikintu cyambere gikijijwe kuba dukurikirana ni kubera gusa ziwanje zimaze imisi zipfa ari zimaze imisi zibiri nko zirapfa nayibonye ni ariko icyo twavugana ijya ntazo kwigira yito mwavuganye prank wedding oya si prank mugabo kandi kantu gasa kandi kare donc rero prank ni nziza vrema ni nziza kandi iri mu bintu maze kubona yuko muri solution couple bakunda nabonye birani entertaining oya biriya ni deal man kuri mwebwe biraraba kandi biranuruhurira abantu benshi bararyoherwa batubwira ati je gemba ndushe nkara prank nkaryoherwa nkatunga cyane biraruhura ahubwo hari n'abandi bantu babifata nko ku expose ubuzima bw'urukundo rwanyu akagira ubwoba bati urugo menga rutegereza kubakira ku kintu gisa n'ibanga bakaba bamera nk'abashira hanze n'amabanga amwe cyari dukeneye ubwo niba ariko baraha umuryango umwasa ari banga namba amabanga yacaraye ko bazi banga biro yanje iri hehe ko bazi kumvuga amabanga aho nkorira hari ko ntarigera ndahavuga urahavuze aho korera ari mirimo yawe ya buruko nkanje nawe donc si ibintu byose umuntu avuga burya turinze tuvuga ikintu turabana batoyi urabizi yuko Fanny na ari umuvyeyi yafise abana inkumi urazi ko je ndi umuntu w'umupapa ntituri abantu batoyi ngo tuyoberwe ngene twoshobora kubaka cyangwa ngo tubiri birofa mu buryo twoshobora kumentena nino zina dufise gushika no munsi rigihari n'imyampi urazi ko nawe hageze igihe dushobora kugira nti diko uri mu bantu ko ntera imyampi support inze nako ariko barambesha ati we none ngo bivuga nti oya ntiharagera uvyibuka nti muhungu uzi ko barambeshera ati none ko ariko barakubeshera ingo bisigura ni oya ibanze urindire yego ati nawe mbwa ati utarashobora kuza kubivuga rero je nzovuga ivyo numvise nande donc turabana batoyi kugira ngo kiyagiye cyose tugicemo gushika n'ubu tugihagaze no kubera ko tuzijo twazi gutandukanya cyatsi n'ururo kandi ikirenze ico prank turayimonta urabizi ntiva muri kamera iterija kuri YouTube turashaka ko logo turayitunganya turashaka ko logo ivyo twumvise kumba hari n'igihe yoba yahubise abikuramwe avuga nti bino bintu ntaco vyokubisha ugasanga ntaragucira mu maso cyangwa ugasanga yancire mu maso ariko ivyo ntavyo yokora donc ikintu mbona yuko kitokwigisha ntaco tugumizamo urinzi ubona ari ibintu byashitse kuri YouTube hari n'igihe nk'ijya y'imodoka yari yavuze ngo nukuri ngo ntiposte ariko haciye nk'amasahani namuguriye akavinyo akunda akavinyo kibita heaven namuguriye akavinyo ngeze ngo nagatandukanye nako numve ko mama rawe yagoye gena ga heaven aha bavuga ati ntaco basura bipost urabishobora ntuzusubire ntibabi nanje nuko rero ibintu bimeze nibibajena mukanagira n'ubwoba iyo
mubaye amasije do critique ugasanga benshi mu bakritika bateramiye kuri mwe no twoba tuguye twa duheze kwiga twige duhari kugira abantu bakritike tudafise critique none wumva twa tukiri solution cap gute solution imwanya wose mutegezwa kuyiharirako kandi mu minsi umaze mwa bino bintu amusi wacitse intego kumva wo bivamo iri muri kamere ibintu bantu urimwo urukundo rwawe na ntare 6 mu rukundo kuva mumenya kugeza no munsi nta kintu cyo bacaragucaye intege ukumva ati muga atirise ibintu mengano nabivamo kabisa namaze kubijyamo yego oya nashatse kubivamo ntarabijyamo washatse kubivamo utara ana yanje izi nyubako z'amatambara nashatse kubivamo ntarabijyamo ni ukuvuga tutaravuga yene ngo turakundanye nyene ngo tuvyemezanye hari ukuntu yarandiko urumva umuntu bako yaca muriko yarandiko uramatserera aha message apera hana yase kwishura ubushitse muhira umutipa akagugenda akawuriyeho muganira kisabisha ibiganiro ego hama mugabo nyene nkuko ukumva ko nanje nkumva nyene ni mu brother wanje namumenyereye nca numva rero nova mwivyo kubera ko numva umenga mpava ngwa mu rukopa reka ahubwo mpinduke mveyo nkate ngende nawe ico gihe wahatinya kubaho hantu narahankunze nawe kiyagi kugwa mu rukundo sinayo sister wawe yari yarankunze nari natanguye kukumva yanyumvise nari natanguye kukumva wumvi yaja nyene umutima warumva yuko nkeneye ego nene arese nabivutse wumva neza reka byitomore nari natanguye kumva ari wa muntu nkumbura ari wa muntu nyene numva none wewe mwacha numva ati tu hava uko nje kure yiwo kugira ndeke nyene kumukumbura ndeke kumwiyumvira ibintu deja nyene urumva nashatse kubivamo ntarabijamo esanga gwanyotanya tande nkaho ndi mu muceke intare yishambe nyinjije na urumva igitego nateye ngo ndatsinze nico yene yaciye ansindiramo kubera uwo munsi naciye ndamwemera tego turakundanye kugira ngo urazi mukundanye uko bica byoroha ko mwankana ego ko muba bazi je ndavuze tego dukundane kugira tuzoce twankana rero inyuma y'imizi ko usanga ahubwo wuguruye amapoto kombe nafashwe iteye bitatu kubusa yego bitatu kubusa canke kimwe kubusa yabaye nka 10 kweli nka 10 kubusa nirihe kosa yo gukora no munsi ukavuga ati trose turabo tubyaranye bangana ikosa yo nkorera arakafati narihanganye kenshi ariko aha ndananiwe kabisa umunsi yo nkubita ndagucape je ndaye kuco womo nana rimwe kunkubita ndazi ntiyo nkubita asanzwe kubitana kubera turanabivuga ukuntu adakarira abana urumva sicyo yoza gukubita ubuzima bw'urukundo rwanyu yaza kuba ari film ubona yari kuba yitwa iyi yari kwitwa surprise ariko yari kufise yari kufise na sous-titrage yari kufise na sous-titrage yitwa solution erega jewe twikundana ikinjirira kuri solution erega jewe namaze igihe kinini ndamwanditse ko surprise kwizina giwe oya kubera ko kantu kakujemo gute kandi ntagasupirize imana gukoreye nyene uko iminsi yagenda niko nabona nyene ari surprise uyu gukundana ni surprise kubanze ibintu byose nyene nabona ari surprise imana yagiye tugira amasurprise no mu manza antwarabone ko byaba ari ibintu byiza hari abantu bibaza ngo utwo tugiriye ngo ibintu ngo kugira twemeze abantu ariko imana yaradukubitira amasurprise atangaje ukazumva nka diko ati Norasque ingo ibyo wangira ujya mose ati ingo ndabivuga amateka wangire ingo nkaca mvuga nti diko surprise mari kiye muri naya hariye nayo nyene nabitahuye aho muri ko muravuga mu surprise mwaka urumva kuva tumenyana yambe yabaye nka surprise kubera ko niwe muntu wa mbere urabizi cyo kuntu ngoye kuganira uragoye wihoreye ndagoye kuganira ariko niwe muntu wa mbere atabangana rimwe urumva na rimwe mbe ko wabimuganiriye byose na rimwe nisigarije hari igihe mpanda bwati mbwa hari ibyo tivuga ndibaza iyo bamudasenga ari kuvuga ko n'umuhungu afise n'imitaja no kubapfumu bikaze kabisa ego
Ego mugango sa iyo kuja mu bapfumu basi uko kuntu womenga yaraguhinduye agushobora byoroshe kandi wari umuntu ubona uzi kugoye ukamena maybe nayo mabanga yose ukamuganira byose ni kubera kenshi Imana yaramumbwirako ako Imana yaramumbwira ko kenshi n'ubwambere kugira tuvugane nyene umwanya munini nk'abantu te Imana yari yamumbwiye ati vugana na Norasque no mu nyuma nyene ibintu byinshi hari ibintu byinshi nawe nako ari Imana kizaza so imbere yuko tugera ku mwanya wundi tubazo mba nateguye muza kubazanya reka duhereze mu tuntu n'utundi umwe ndamubaza ikibazo kimwe hano ubundi ngome kuri Fanny gatoya uno munsi wa mutware wawe wubaha ukuraho nk'uko abantu babona nkuko nawe ushingira inta yo kubwira ngo urahagaritse gukina film ubona woba mu buzima bumeze gute usangwa ko itegeko giwe woryubahiriza noca ndandaza oya duhera uwo vyame yego ni wewe nukwino ugahagarika gukora film jewe nene uyi ndayikora kubera uyu jewe tugita nabihevye sinakera none kuri Samantha no twari yabivuyemo hajya hoze kuri Samantha najya muri tunaje yakubise no kuraba abafana ibyo bavuga iki ana hajya na Samantha yagiye guhera ari waguma enforce kora wapi umve gute ndarabigira itegeko utegereza ubona ikihe gicapo rero Fanny ategekina film ubona bwo bari ubuzima bukoroheye ubu bunezerere bwo ubayeho gute nobandi umudandaza nobanezerewe tu ariko sinobanezerewe kubera ko filme nayo kuziraba nk'abandi bafana bose uraba baplodinze bandu wayo baravere bariko barakina byongera kubabona bariko barakora ariko nobikumbura nobikumbura kuko filme ni droge kabisa bwana Norasque uramutse umenye ko Fanny agiye kuja hakurya y'inyanja azogaruka haheze imyaka inde izihe mpanuro zibiri wo mutekereza impanuro ya mbere no mugira tugende tujanye iyo si impanuro niyo gisabo nani yindi nani iyo si impanuro ico ni gisabo yazi gituma ari iyo mpanuro kwera ko ndabizika tushaka kumara amezi abiri tutari kumwe ariko wumvise ninde muntu ategeka bikaba dufate nitegeko ry'Imana ikoza ivyo bintu hakurya y'inyanja ntabwo mabona ikiyaga gusa agiye ahantu kugira uzosubire kumukubita ijisho ni nyuma y'imyaka ine ivyo bintu biri mu Imana naze niyo itegetse ikintu ntaco tuza guhindura hanyuma akaba ari ivuga ngo mutekerere impanuro zibiri imyaka indwi Imana ntavyo kwemera Imana ntavyo kwemera ivyo ariko naho ndazi nk'e tuvuga n'Imana ari Imana bivuze no yumva ndazi nk'e ihora inganiriza ariko mu vyo yambwiye byo ntabiri Suppose rero kubikubwiye no mugira ivyo no mugira nti wewe ikintu ca mbere genda unjanye niyo mpanuro yawe ariko uraza tutari kumufasha ako kana ariko aravuga si impanuro ni gisabo cyo ni gisabo be vuga impanuro mutekerere impanuro zibiri zimatanye n'ubundi n'urukundo rwawe ndagiye peti agiye no mu verse imwe yo muri Zaburi 23 amaga zoyigire mu gatondo no mu ijoro Jambo cha Yeremia ati ibiri muri izo gitabo biri muri uwo muzingo w'igitabo zokamo birimbura ko no mu Zaburi imwe ivuga gute iroroshe cyane twamatuna yivuga uhoraho niwe mungere wandi sinzokena yego niyo kama avuga mu gatondo joro n'umurango iyo umuntu avuze rero gukena nk'abavuze amafaranga sinzokena she gukena 6 urashe gukena amahoro iyo uvuze uti rero sinzokena ntuzokene everything yego mugabo wa mukombo ariko wumvise igitigirinda nyakindi nyakindi kundi none ubu sinamaze imyaka 30 tutarabana ntari kuramvanga abakobwa barankunda mubwire nawe igihugu cy'abana sore cyabo bebe uchifu nta numwe twako je nta mu ex numwe mfise ngo waramwini yapimye ko ngo nari imye ngo bebe abanyarwanda bavuga ikimete abanyarwanda bafise utuntu bavuga ikimetemete bavuze iki abanyarwanda ikimetemete baza kuvuga icana gisa neza gitotaye gifise amatama nk'aya Fanny icuki aho nindi aho bavuga icuki igira arizi najo ndarizi bashatse kuvuga wa muntu atanga umunezero hasi hejuru ushobora kuba muri kumukumva mengo uri mu paradiso bigira nabirindi nanje ntazi utaze nta wawe wa mudokita ni mbere naze kuvuga ikinyarwanda nako ndayiga nk'ikinyamurenge basi so
aha mutora udupapuro ariko ibibazo bibiri nabahaye bibiri gusa turavuga ngo ladies first oya duhere ku mugabo oya ni bibiri abanza kubaza arakubaza kimwe nawe ico mubaza urazike twagiye ikibazo ca mbere kivuga gute canandika neza ntuhuye ego frame yagerageza karamu yanjira shone bambe yandika neza urazike twagiye ikibazo ca mbere kiravuga ngo nikihe mubaza muraba reka gusijeyo uno mungu Jimmy yanditse ngiranje ntazi gusoma nikihe nkukorera kikagwakaza ku mutima kikaguhimba ca kini wumva ko bikunze norushiriza kubwigukorera kenshi iyo nsengeye wibaza ko nsinziriye kumva uri kuranda agemba ndakumva nuko bimeze ego oya mugari mbona navyumva neko navyumva imisi yose worobikira imisi yose ntabigira imisi yose sinzi oya rimwe na rimwe hari igihe nyene ndavyumva ko ariko arankura ko nsengera kumbe uri kuramba ufenda ngo urasinziriye none ubukaruri musengera sinziriye hari umugabo yetaho urugo rwe none umugore wewe umusengera gute bukora adasinziriye oya ahubwo nombwa ngo fukama dusengana arahengera ivyo nyine ibintu urumva bisanzwe abantu bose barabigira ariko ni usanga bakavuga siwo gusa n'umwana usanze yasinzira arambika Stefano waramwigishije kuvuga mu zindi ndimi uyu mugabo ahubwo yiyubaka mu ndimi zitamenyekana agajya kapera cyane ugire tuhakapera we Fidori ngo tubwe zamenyekana sha bagi okay jewe cyangwa nawe nikiyindi oya ni wewe okay be nize ndoto uramutse urose kubijanye n'urukundo rwacu tombwira numvise yuko wamvanze indoto warose urumva byabaye Rwashe kurota umugore ariko aragucana. Yavuga ntizo koma shitani no cyavuga ntirabasha. Koma. Iwe igire. Sawa. Kibazo kiravuga giti. Uri ready bebe? I'm ready. You ready? Ready. Zoshika uwo vyakira gute? Uramutse umenye ko wa munsi ntarara muhira. Nari nararanye muri hotel n'umukobwa. Idemo. Baby. Muri hotel. Shash. Wa munsi atara. Wa munsi ntari ngaha. Yari yararanye n'umukobwa. Ku gitanda kimwe. Cyangwa waraye mu hotel nk'umukobwa. Ma system yose. Cyo kibazo rero, umva ndakibura inyishu. Naje sinzi ko no kwifata. Okay. No kubabarira ariko no babara. Kubabara ho nubu unye si ntibyajya menda kubabara. Kahise ari ibintu bitango karamubaki ubona ko hari akantu kahise kawe cyumenga birabaye yumvisha ibyo bintu bibaye yo sindavyumvisha yo ako kantu kamenyere burya abagabo akaba burya ngo mwongo apana we wanje apana mu system ya nimba bicaranaba cyangwa umutima ko neco ubona harahira oya ntibivyoba ariko birashobora kuba vyarabaye muri kahise ututaramenye ivyo muri kahise nta nivyo nibuka ivyo nyisi ndabiharura urazi je ingo namenye ivyo ni ivyakera je ntaco bimbwiye nshaka kumenya urimenya ivyakera ntaco bimbwiye nava no mu Burundi je ngiye Tanzania none ivyo ni umwako international ivyakera ntaco bimbariye tukajana uyu muhungu mu ivyakera ntaco bimbariye ndakuzi bebe ndakuzi ko asacho bigutwara ivyo ico gihe ukuntu no kwifata nyine no kubaza impamvu kwanza waba wahisemo kuja kurarana nawe waba wamvyimbiye bijye bintu by'abagabo abagore umuntu ashika yarushe mugaca muvyimba biratubabaza oya kandi umva aho baheze iminsi warayirayeyo ni ibintu yo bamenye byarabaye no kubaza impamvu wahisemo kuja kurarana nawe sinze nkakubura nkaca nititse system none kubera nyine wo minsi ngo kambura mpari ahubwo rero nuwo mumva kare wowe ufise unaniriwe aho ya myaka indwi twavuga aya nta myaka indwi iyo myaka indwi wewe umuyivuga gose imyaka indwi urayizi wowe nta myaka indwi umaze uramaze umwaka wewe tubwishe ukuri umwaka giziki system wewe umwaka urahetse wowe umukozi w'Imana ngize yamubaze imbere yavyumvise Fidore mubwi amaze umwaka kwera umuhungu nubatse cyemaze imyaka myinshi mara eje nagutanze kubakana
umupapa mukuru umvise umujama ko yacikije ntitwabimenye Sawa. kurara yabaye buyora No comments. no comments Okay. Okay, kibazo cyaje kiravuga ngo woma impamvu zirenga imwe zemeza ko Imana niyo yatuzigama arije mugore wawe mu busaza. Impamvu zirenga moja. impamvu ya mbere nukuri amahitamo yanje. Impamvu ya kabiri riri akazi nukuri inyishu y'amasengesho yanje. Ya gatatu. Kiretse nta n'iyindi shaka kiretse igihe tutosaza n'igihe Imana yosubira nkasanga yandikiye gakete nkaka nyine yagashize hagiye mpora nurukira hahandi mpora mfuka amahage nkasanga yavuze ati uwo mugore ni byatsi siwe naguhaye warihenze. Imana yo nyine gacisinya ati ni jewe uhoraho Imana ndabivuganye nawe hama ntirenze ngaho igacirungika nijwe nkaryumva aho umugenzi Ucwenda. ntombora kwe nti Mana wo mwijuru kumbe wamaye ivyatsi. Imana irishimwe yuko uri gift from God. Okay. solution papa mwakoze cyane Thank you. kubana namwe Asante bakuzi ba Fresh TV murakoze cyane. Kandi karibu cyane. Yeah. Turanabakunda turanabasengera kandi ejo hanyu ni heza. Kimwe nama ndayivuga ku bantu benshi kumbure ku bantu batabizi muri badukurikirana. Bano bantu urubona ku ma ecran canke abamenyesha makuru bararuha cyane. Je nabaye mu YouTube ndabizi. Uraruha cyane kandi umujournaliste n'umuntu batamuha agaciro nk'umu artiste. Nko muri kigani baza kuvuga ngo Solution Cape yakoze ibintu bikomeye. Ariko umujya umuntu yakoze ibintu bikomeye n'uyu yatuzanye. Kubera ko ntivyoroshe bujye kuronka ikiganiro. Naho wokironka kwiyunguruza biragoye. Hari n'igihe amajwi atakara nk'ubu apare ya mbere yazimye naho bo bataza kubimenya. Gacugwana nguronderi ya kabiri. Gasanga urayikosa story wapanze kubikode. Donc mubashigikire mudushigikire. Umudamu wanje niwe yabivuze ati nk'umunsi umwe abantu twege aba content creators twovuga ati turahagaritse mu gihugu cyose. Nta kintu tuzosubira guposta ni Facebook ni YouTube ni Hose tugatekereza. Everywhere. Dutekereze guposta. Ico gihugu cyo bakimeze gute? Abantu rero boba ni nk'inzige. None bumva nta munezero nta naza guteramira ntaki. Ico gituma badakwiye gusuzugura abantu babona ku ma réseaux sociaux batubona yuko umenga ni abantu babuzi ico bakora cyangwa iki kuko antwa turafatiye runini igihugu natwe. Nico gituma natwe we dukorera kwiza imbuga dukwiye kuraba ibintu dupipiya ko byukuri ari byubaka abantu ari bibahumuriza ari bigiriki kuko antuka turi isukari iryosha igihugu. Ningene natwe nyine tubanye kuri twebwe nivyo ntitushe kunganya capacity yo kumenya ibintu ariko ngene tuvugana biratuma abadukirikirana babona yuko bya bintu ari byo kuhurumbira bagakuramo n'inyigisho umunsi noja kuri Facebook cyangwa kuri YouTube nkavuga nti diko naho mubona ujya ni rofu nabibabwiye kera diko ni rofu hariho abantu boca babona ko ati kumbe burya ari n'abatavyemera ariko ntihabura kandi kantu uzogira ko uburofa bagacavuga ati bari barayivuze rya ni rofu donc turakwiye twenyine kukavaringana mu gihe ngize igisanga n'ububuru wa mbere kumfukura byo wari vyiza cyane ariko kandi no kugira agacane ndi ni sawa kugira tu vibe zihagume vibe ni sawa ubu vuze ati Fanny Lavine ni mugufi aho nandi cankomanta ni ego vraiment ni mugufi donc ni kugira vibe hagume suko ndamwasi ko ni mugufi sinuko bugufi bwiwe hari ico bugutwaye umva hari abandi babishira mu rwanko si vyiza ukagenda ugatuka ati kega Fanny Lavine ni kagufi hari kuvuga ibintu bire ni yavyivuga ati je ndi inzira ya bose ariko hari undi muntu acaza mu yindi sanse ati uri inzira ya bose ugomba ni menace ndabakunda cyane Norasque urazi imikino twana ngo tunakimara ariko nyine tuzana kukimara unahagaze muri byisha abafana narabashize muri community bantumye arambye ati Norasque azoterure Fanny tubibone live nuko tugiye kubara oya ndacyahaze jenze oya ko ntashobora ntashobora This is Flash TV. We shine to progress.